Ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakuzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka muwundire dore kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Ibiciro vy'ibifungurwa mu mazu y'uburiro byaraduze ku rugero runini cyane kubera hibonekeza amabi akorerwa abakinyi. Harashizweho itegeko ribakingira aya n'ayandi ni mukanya. Ibiciro vy'ibifungurwa mu mazu y'uburiro byaraduze ku rugero runini cyane. Abaguzi bagasaba leta kugira ico ikoze kugira ngo ivyo biciro bigabanuke. Elvis Munyaneza. Abagura ibifungurwa mu mazu y'uburiro baridoga ko ibiciro vyabaye umurengera kandi n'urugero bahora baronka ko rwagabanutse. Kuri ibiciro mbona vyifashe nabi cyane. Indya z'igihumbi umuntu aziriye yumva ko zimufashe neza mu nda, ariko kwera indya z'igihumbi ubu ni nk'icyayi. Nukuri si heza kweri, natwege turabaguzi turabantu bato bato. Abafise ayo mazu y'uburiro nabo nyene bamenyesha ko abaguzi bagabanutse. Turiko turakora mu ruhombo, abakiriya barapfungutse nk'uwafungura kabiri ku munsi ari ufungura rimwe cyangwa ugasanga barahinduye amasaha uriyo kurya saa sita ugasanga bariko barafungura mu ma 15 heures kugira bimubere ivy'umurango n'ivy'ijoro. Twahora amahera igihumbi turarura 1500, ariko naho n'ubundi tugiye kubona kumenga ya 1500 n'ubundi nta kintu turiko turakorera, n'ubundi tuzoshira kuri 2000. Bagasaba ko hogira igikozwe ibiciro bigasubira hasi. Turasaba ko ibintu nyene ibiciro vyogabanuka, kwiciro vyogabanuka kubera ko hari ibintu cyane tubitahura cyane nko kubona nk'ibintu duhingura twe ngaha mu gihugu iwacu, kintu wahora usuma kuri 42 ukavuga isuma kuri 72, urumva ko bitoroshe. Ivyo biruko mu gihe ibiciro bitera biduga ari bisanzwe birimigwa mu gihugu. Kubera hibonekeza amabi akorerwa abakinyi, harashizweho itegeko rikinga ikubagurwa ry'abakinyi. Bivugwa na Lydia Sekera arongoye Seno. Raymond Prosper niyo nkuru. Ishirahamwe mpuzankino Komite National Olympique rifadikanije n'amashirahamwe yose y'inkino mu Burundi inyuma yo kumviriza abavyeyi abakenyezi bari mu nkino n'abandi batandukanye, ryarashizeho itegeko rigwanya rikongera rigahana ihohoterwa rikoregwa abakinyi nk'uko bivugwa na Lydia Sekera arongoye Komite National Olympique mu Burundi. Ihohoterwa ry'abakinyi rirahari bifatiye ku gitsina canke kurindi hohoterwa risanzwe. Naho rero twaciye twicara turavuga tuti ku mpanuro ishirahamwe mpuzamakungu y'inkino yahaye amakomite nationale yose ya olympique, turavuga tuti kora yuko natwe bw'izo ngorane tuzifise, reka twicare tujye gushiraho itegeko rihagaze cyane ku nyifato umuyobozi canke umumenyereza arinda gukora imbere y'abakinyi. Abigeme bakina inkino zitandukanye barashima iryo tegeko na rirya aribo babangamiwe n'ikubakugwa kurusha abandi. Ivyo bizotuma abigeme baba benshi mu nkino nk'uko bishikirizwa n'umwe mu bigeme bakina urukino rwa volleyball. Usanga kenshi nk'aba coach nyene bavuga, usanga turabo ibitsina bitandukanye, usanga n'umugabo natwe turi abakobwa, usanga kubivuga kumubwira ikibazo twagize biratugoye, ariko ugasanga kandi ni nabo nyene batubangamira. Twabonye yuko tugiye kuronka ahantu zo turavugira, turonka ama contact, rero turizeye ko bigiye kugenda neza cyane. Iryo tegeko rikinga ikubagurwa rikoregwa abakinyi rikaba ryamenyeshejwe kuri uno wa 24/0 mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu nkino.
Iyo bavuga imiryango mu majambo yo mu mamanza baba bashaka kumenyana kandi byatanguye kuva kera kuko biri mu mico n'imigenzo y'ikirundi bivugwa na Emile Mwuruha yanonosoye ibyakahise. Wowe mwaramuze gukundana n'umuhungu cyane n'umwigeme naho abaza ngo ufite umuryango wuhe tugende ndiwo mu muryango w'abahinda w'abahima kuko kera nk'abahima n'abanyaruguru kenshi ntibakunde bahana abageni mugo byaraheze uwunyi ntiwombwira ngo ndafise akarorero barabivuga mugo wari kuba ari kuganira gutera inkuru ibi bifise entere cyane cyane mu bya kera mu bya histoire kugira ngo tumenye civilisation yacu ya kera yari yubatswe n'iki naye handi babivuga bariko baraganira ngo ngira umuryango wawe canke ngo namwe nk'abaduhaye ngo twasanze ngo ari baradutunga cyane cyane n'urwaruka rwumve ingene imico n'imibere yari yubatse igihugu cyacu bagendera ko basokuru hamwe n'abami n'abaganwa batwara Burundi. Inama yari yatangujwe n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi yaheze kuri uyu wa gatatu hakaba hatanzwe icegeranyo c'uko ibikorwa bizoza birakogwa mu gutanga akazi kugwaruka Peniera Kaze Mwami. Inama yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi yarangiye kuri uno wa gatatu. Iyo nama ikaba yari yasabwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko bokwegera abatagira akazi kugira barabe uko bobaha akazi nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi Deo Rusengwamihigo. Iki gikorwa kikaba casabwe n'umukuru w'igihugu hari habaye kwegeranya abantu bose baraba ibintu vyerekeye kwegera abakiri bato batagira akazi kugira ngo turabe ukuntu twabateza imbere kubera abo twari twatumiye harimwo ishirahamwe ya Union Européenne hariho abantu bose bajejwe ubuzi n'akazi begera abakiri bato abajene kugira ngo barabe ico bobafasha. Iyo nama ikaba yarangiye hakozwe ibikorwa byo mu migwi hakaba hatanzwe n'icegeranyo c'uko ibikorwa bizoza birakogwa kugira bikorwe ku rutonde bikaba vyakosorewe hamwe n'abari bakoraniye muri iyo nama barongoye amashira hamwe afasha ugwaruka mu iterambere ry'igihugu gucivugo guteza imbere akazi biciye mu gushiraho urwego mpuzabisata rujejwe kunagura no gutunganya ibiganiro vy'amaho hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kwiza no guteza imbere akazi mu Burundi ingi iterambere rirama. Hagiye gutangura inyigisho z'imyuga n'indimi kuri uno wa 2026 izo nyigisho zikazotangwa n'ikigo Centre Force Jeune c'ishengero Église Universelle Raymond Prosper Niyonkuru. Kuri uno wa 2025 niho hugururwa ikigo cyo kwigisha imyuga Centre Force Jeune. Ico kigo kikaba cuguruwe n'ishengero Église Universelle. Aline Nizigimana umuridero wo muri iryo shengero aramenyesha abazoronswa izo nyigisho n'ivyo bazohigira. Ni igikorwa kizohuza ugwaruka atari ugwaruka rwo mu ishengero Universelle gusa ugwaruka rwo mu mico itandukanye hano mu gisagara cyacu ca Bujumbura. Ico gikorwa rero kazoba ari ivyigwa bitandukanye hazoba harimwo abipfuza kwiga informatique ibintu vya biotique hazoba harimwo bashaka kwiga ibintu vya photoshop ibintu vya design hazoba harimwo rero na cours y'igifaransa canke y'icongereza donc tukaba rero duhamagarira urwaruka rwose kumva ari intéressé ego kubibamwo. Nizigimana Aline arashikiriza kandi n'igisabwa kugira ngo umuntu aronswe izo nyigisho. Igisabwa ni uzoba afise diplôme canke certificat diplôme A2 ubumaze kuheza amashuri ya humanité canke meme na université dusanzwe tuzi ko ari umuntu ashobora kuvuga ati ndafise diplôme ariko nubwo mfise diplôme ndayicaritse muhira ntaco ndiko ndakora. Donc ni opportunité kuri wowe wese avuga ati ndashaka kwiga ibintu vya biotique ndashaka kwiga ibintu vya design ndashaka kwiga ibintu vya photoshop tout ça. Donc igisabwa ni diplôme ufise diplôme hanyuma ukandika lettre kugira ngo ushobore gusaba n'igiki ushaka kwiga soit ibintu vya design canke informatique canke n'ikuru y'icongereza canke y'igifaransa uca wandika hanyuma
ukaca usaba. Ikigo Centre Force Jeune kikaba kizotangura gutanga inyigisho kuwa 26/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Niyo nkuru duciye turangiriza kwereka ndabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire bagenzi banje badufashije gutogakanya ano makuru, shimire kandi n'uwahagarikiye ari we Raymond Prosper. Niyo nkuru kandi abasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi, mugiri aho muba mwubahwe naho ubutaha.